jewe twatoranye kubera umugabo wanje wa mbere yari yarapfuye asigira abana babiri. Donc muri aba bana batanu harimo abana babiri b'umwana wa mbere w'umupapa wa mbere yahwereye. Uko rero twaciye mbona umenga sinobishobora njatorana n'uyo tuvyaranye n'aba bana batatu. Bimaze kugenda uko rero yarabibonye acaragenda kugeza none munsi sindamubona ko aho bari basavye indaro kandi hari ahantu habi cane hatari hashemeye. Naco gituma rero mu buryo bwacu buto tufise twagerageje uyu yarambwiye ati twebwe John equipe yacu twarazanye umuceri, twarazanye ibiharage, twazanye amavuta, turamuronderera imatera yo kuryamako, ariko urabona avec les 5 enfants aracakeneye, afise n'imbanyi kandi n'ikindi naco urumva ntazi ngo azovyara umwana w'umuhungu canke w'umukobwa. Mbwa pour le moment navuze ati reka ndabe ibikoresho vyo mu kigo, ari ubuyi bw'abana, ari iryo sabuni, ari ayo masafuriya, ari ayo masahani, base yo kumesuramo, ibikombe ndabizane, hama ejo umuntu agende kumuronderera amahera ashobora kuzoja muri ecography. Jewe ikintu nosaba n'ukuri nosaba ahantu norerera abana banje, nta kindi jewe abandi ko ndasaba n'agatahe nimba ko bakabonetse hanini, mugabo norondera gusa aho norerera tuno twana. Isaac TV. Oh. Yes, bakunzi ba Isaac TV, numunezero ugeretse gusubagura namwe bakunzi ba Isaac TV. Murazi ko tubakunda cyane misi yose kwa maturi kumwe namwe mu bihe byose, mu byiza ndetse no mu bibi bimwe. Mr. Boy, Mr. Home, Mr. Meaty, the voice from Engine amaze gushika kuri miko za Isaac TV. Murazi ko ndabakunda cyane, nandi ndabakumbuye sana. Gira subscribe muri umukunzi wa Isaac TV cyangwa nimba utaraba mu abone wa Isaac TV, waracerewe cyane gose. Twamaze gushika muri quartier turahantu bita mu Buhinyuza, sinze ko muhazi mwese. Ni Bujumbura muca muhabona ugeze mu Kinama ucumanuka direct. Novuga yuko ni vya bindi nyene bwa bufasha nyene kwa madukora mu kurondera abantu bafise ibibazo kugira bashobore guca kuri Isaac TV, mu kugira tufashanye mu bintu bimwe. Hari abantu usanga babuze ikinaka, hari umuntu usanga abuze utwafungura, hari umuntu usanga abuze utoyambara, ariko muri wa mugambi nyene Isaac TV twamadukora mu kubazanira rero ibintu bitandukanye kuri Isaac TV. Tushaka turabazanira ibitwenza canke tukabazanira ibibabaje canke tukabazanira ibinabiriya. Ni byinshi tutaza kubimenya, mudukurikirane inyuma ya kamera. Turi kumwe na Juma Jux kuri mikro, turi kumwe na Star Boy. Uko biri kose reka dushore kugira ane kubayagisha, murababona kuntu bameze na Nerinat muramuzi, ni umwe mu bamama nabone bakora neza, sinoreka kumushimira. Reka ndamushimire ava yuko ndabaramutsa, ndabatera chance kugira bigende neza cyane. Nimwe muza kuma karibu cyane no mu mama umeze neza? Yego. Namwe mwese ndabaye chance namabuja hariya. Bakunzi ba Isaac TV, murabona rero ko twamaze gushika. Byinshi murabizi, turabazanira ibitwenza ibiryoshe, ariko biri kose mva ndondera ahantu nicara kugira simpave ndo nicare ngaha. Baba we, uko biri kose murabona ko tumeze neza. Uhereye ngaha kwa Nerinate ukaja kuri uno mwigeme ngaha w'inzobe, ukacuja no kuri uno mu brother ngaha, ukacuja no kuri jewe. Naba mama ntacyo babaye kuko Imana irabazi cyane. Mama umeze neza? Yego. Amazina? Nitwa Uwimana Chantal. Uwimana Chantal, ingerageje kuvuga ivyatumye tuza hano, afise abana benshi. Aba bana bose mubona ngaha nabi wiwe, rimwe abapapa turagira nabi. Turondera abo dushoboye kurera baba brother banje cyangwa abahungu muri ko muradukurikirana. Afise abana benshi, aba bose n'abana biwiwe, kandi urabona ko yibungenze. Hari ikindi kibondo asigaye ari umwe mugabo umupapa, amato asumira ngo yaramutaye, aramusiga ngaha, arabura ito yambara, arabura twafungura, arabura nahaba. Byinshi muraza kubimenya, sino muvugira kuko byinshi sindamenya ko ari ukuri, ariko ubu nyene naza kutubwirira ukuri. Mama, aba bana bose nabi wawe? Nabi wanje. Ni bangahe? Ni batari bana? Ni batanu. Abahungu, abakobwa? N'abakobwa bane, umuhungu umwe. Abakobwa bane n'umuhungu umwe. Bose bisigura ko ari batanu. N'uwa gatandatu taravuka bone. Ariko gato ikibazo cyo ndakubaza imbere yuko tubandanya, aba bana batanu uba wabibarutse uri kumwe n'uwo mupapa ava yuko unyagira gatandatu utaramurongo? Kandi yaragufasha bien mukabana neza? Urabona ukuntu biri, jewe twatoranye kubera umugabo wanje wa mbere yari yarapfuye asigira abana babiri. Donc muri aba bana batanu harimo abana babiri b'umwana wa mbere w'umupapa wa mbere yahwereye. Uko rero twaciye mbona umenga sinobishobora njatorana n'uyo tuvyaranye n'aba bana batatu. Bimaze kugenda uko rero
yarabibonye aca aragenda kugeza n'uno munsi sindamubona. wowe mwavyaranye abana babiri w'ubwa mbere ntacyo ariko arakora kugira ashobore gufasha abo mwavyaranye babiri? Oya kandi yarahwereye. yarahwereye kandi nta kintu yasize mu muryango kugira ushobore gufasha abo nta na kimwe. uwo mwabanye ubwa kabiri abo babiri we yarabafasha nkuko yafasha abo batatu mwari mumaze kwibaruka? Uyagira kabiri oya nta na kimwe yafasha kuko twose nije nakwibako na yakaba karasiyo nije nakironderako kabagahuzo nije nakwironderako nene nkafashwa n'ababanyi. Rero ho bimariye kugenda uko rero acaragenda burundu kugeza n'uno munsi sinasubiye kandi kumubona. Ntuzi n'ahantu yo baherereye? Aho nzi. Mbega nimba atari ibanga utuntu wakora kugira ushobore kwisumamo kuko sometimes hari abantu usanga badukurikirana bakavuga ati mbo mama arafise impano yo gukora iki kintu kugira ashobore kuronka kanoti n'uwo gwa 2000 cyangwa n'uwo gwa kariyoni kugira ushobore gukora kugira aba bana babandanye kubaho. Nimba atari ibanga warusanze ukora iki kugira abana bashobore gufungura muri duke waro? Atari ibanga n'ukuri benshi barabizi ico nakora yaritasha nagenda mu mirimo nka citasha ibikorwa bimeze gute? ukurima ukubagara imiceri kugira ngo ndabe ko abana bafungura. Nta bindi nakora. Muri kano kanya aho usanzwe utuye ni wawe umugabo nuvuga we yagutaye yagusigiye bimeze gute mu majambo make? Oya aho si ntabwo harahiwiwe. Naho narindi naho nari nsavye ndaro. Nibaze bariko baradukurikirana ni benshi ndetse na leta nkozi leta mvye nabone bariko baradukurikirana kandi cyane nkawe nk'umumama nico abona kiko kirakugora cyane ndetse usa n'usabira ko ikintu wifuza nyamukuru kuko benshi baradukurikirana ndaza bakunzi ba Isaac TV n'abantu bafise umutima mwiza kandi bafasha bafise umutima runtu umutima w'ikigongwe bashobora kugufasha muri ibi nabiriya. Nk'umumama usabika imbere ko mvugisha abantu ndabona saboroshe kenshi ndababonye cyambona amadolari. Jewe ikintu nosaba n'ukuri nosaba ahantu norerera abana banje nta kindi jewe abandi ariko ndasaba nagatahe nimba ko bakabonetse hanini mugabo norondera gusa aho norerera tuno twana. Wewe nk'umumama nka we ndazi ubona kure abamama usanga babona kure ubona ko ari igiki cyo bacaratumye uno mugabo agenda burundu ntusuye no kumubona? Ico cyo bacaramutumye ko agenda mama mubona kure? Je ntacyo nomenya vrema. Nta kimwe wese urumva abafise umutima wiwe sishobora kumenya kiba kiri ku mutima wiwe. Ariko kubana aho byari bimeze gute ukuntu mwari mubanye nawe? Kubana ukungene twari tubanye nabi gose kuko harimo abana urumva atari bamwe. Nta kuntu twashobora guhuza kuko abana urumva ko batari bamwe mva bari batandukanye niyo mpamvu twamanyira turi muri vurugu nta kuntu twashobora guhuza nawe. Ikintu cyambere je novuga nka Star Boy ikintu cyambere ugiye gukora usenga Imana ibindi byose bizoza hama nawe ucumbwire cya kabiri ugiye gukora cyangwa ugiye gusaba? Jewe cyo nosaba gusa ahantu noshira tuno twana nta kindi nosaba nagatahe nyene nkarondera nyene nkuko biri. Uwo afise imyaka ingana? Afise imyaka 2. Umukurikije afise imyaka 2. Bebe ni sawa? Oyo abakobwa babiri ni bajyanye bameze nk'abakuze. Agacayo no musi kabonetse? Yego. Nawe usaba iki gamabuki? Wambaye n'amahereni. Okay, reka tudatevye nariko ndagerageza kubayagisha urabona n'umuryango babaje cyane ariko uko biri kose reka cyintandukira bano bantu novuga yuko nibo twaherekeje cyane kugira dushobore kumenya byinshi. Nimba bazanye agasukari nawe aho uri cyuzana y'umukate n'agashushu sana karakenewe. Ego neri nati kari mu mugambi bwa Isaac TV dushobore kuyagisha kugira dushobore kumenya mbega niki cyakuzanije kenshi ndakubonye cyamo n'amadolari kandi urabereye. Merci kandi bari bankumbuye reka ndabaramutse abakunzi ba Isaac TV. Neri nati nkuko presentation uboni neri nati turamuzi dongere kandi ndababwira ati merci beaucoup kubansengeye murazi bya kandi wari umaze imisi ugwaye. Ego n'amabeze menshi ariko nibisanzwe naco gituma nibaze yuko ibikorwa nibyo biba bikenewe apana amajambo kuko ari abantu bari bazi yuko ngira napuye inyuma yo gukira je mbandanye ibikorwa ndabandanya. Umunsi usenga kangahe nimba atariba? Umwanya wari wose Imana ikikwemereye
uca usaba uca uvuga dawe wa twese uri mwijoro. ni neri nate ariko turashaka kumenya abo mwagenda Ego turi kumwe n'uyu Mireille novuga yuko sava Sava. umeze neza Ego. akayewe ndabona ni kuza muga umunsi wagiye ahantu hari imbe uzoca wira Oya. Isa Mireye Ego nishimwe. no mu boss wawe nereka tumubaza ga presentation twa Chinobi. we sanzwe ndakuza ariko byabaye ngombwa yuko nshobora Chinobi kuva muri Master Music muramuzi numwe mu baririmbyi novuga nabone babikora neza cyane basa ngo bava mu ntara yabo banza sivyo Yego cyane. Neri nate watuzaniye iki rero kuri bano bantu nanje vraiment ngiye kubafasha amasengesho nta kanoti mfise ariko amasengesho uko biri kose nzobikora ariko kuri Neri nate turaguha ijambo mu bwami bwa Isaac. En fait nibaza yuko Mireille yashaka kubivuga nitwaye tuzinanye ni no bwa mbere tubonanye ariko nabonye publication y'amafoto y'umama kuri Facebook kwera kenshi je mba ndi update kuri kuma réseaux sociaux ego hama ndabibona kandi nabibonye ngyamye mu bitaro ndavuga ati what ati vraiment mana nibaze ko jewe nkize ko narabonye ko nkira nkasohoka ikintu ca mbere nzokora no kuja gutanga ishimwe kuri urya mu mama uradi ko twahora tubikora ibindi ariko navuga ati arakeneye ubufasha uratwo kenshi nagunda kubabwira ati bimeze uku ni mugende muraho mama kunukunuku mukanabinkorera hama ndabona publication yuyu yagize amashare nyene ndabona contact ndazitora ndamwironderera nitwuku mbonye ukuntu niho rero nacashira kuri stat ndambwira ati ngira nitegure mu ndwiza ndazi ko nzoca ndakuraba ngo ndazi aho baba ni ariko arabakurikirana ni nawe yanzanye ngaha ni nawe yatumye muri ubwo buryo bwiwe buke muri iyo novuga ati kuhimiriza kwiwe guto yaragerageje kubaronsa aho ubufasha bwaho baba baraba kuko aho bari basavye indaro kandi hari ahantu habi cyane hatari hashemeye naco gituma rero mu buryo bwacu buto tufise twagerageje uyarambye ati twebwe jona equipe yacu twarazanye umuceri twarazanye ibiharage twazanye amavuta turamuronderera imatera yo kuryamako ariko urabona avec les 500 enfants aracakeneye afise n'imbanyi kandi nikindi nacurumva ntazi ngo azovyara umwana w'umuhungu canke w'umukobwa mbwa pour le moment navuze ati reka ndabe ibikoresho vyo mu kigo ari ubuyi bw'abana ari ryo sabuni ari ayo masafuriya ari masahani base yo kumesuramo ibikombe ndabizane hama ejo umuntu agende kumuronderera amahera ashobora kuzoja muri ecography kuko nico kintu nzokora inyuma yo kuva gukazi Gitega nshobora kuzoza kugenda ndamutore muri ecography amenya ati nzovyara umwana wuko hama tumenye impuzu tuzogurira umubebe ego haje umuntu yibungenze warona ko azokwibungenga ko azovyara umuhungu n'umukobwa ego cyane Ega navyo narinze no yuko ntibungenga reka tuce kuri Mirega mbega kugira ukore kino gikorwa cyo bari igikorwa ca mbere ukoze nk'iki cyo gufasha uwundi mwana canke uwundi muntu kuko twese turi abantu kandi nuko tudafise uburyo nawe bundi twofasha mbega wawe ni jambere ubikoze canke wari usanga ubikora aho vyakugendeye Oya si jambere ndabikora ibi nayisanze ndabikora gusa ibyo nahora nkora sinahora ngera mu kiki yintunze nya kumva ya istade yo kumva no pangira umuntu nzabamwo hama rero mbonye ukuntu mama merewe ndumva nyene ko ntovyirengagiza ca ndafata ndafotora aho hantu yarabaye ndagira ubu video hama ca ndagira share kuri Facebook rero umuntu wese yabonye ino video y'umu mama arabona ayo mafoto y'uwo mu mama yaciye yumva nyene yoshigikira tugashobora kugira ico tumukoreye niho rero bamwe barungika 10,000 20,000 50 ndiyumvira ko barungitse amahera ashika muri desa twasa reka tumuronderera inzu dushobore kumuhindurira ubuzima ave muri iriya nzu kugira ngo navyara azavyarira ahantu heza ca turaza turarondera inzu ca turaronka iyo chambrette kuri 40,000 basi tumaze kuronka inzu ca turagura imatera turagura nyene dukoresho duke two mu nzu duhuzu tw'umwana urabona ko ari mu kuvyara hama ejo niho twashoboye kumuzana turamugira surprise tumukura hariya ca tumuzana ngana we ntavyo yarazi hama rero bimeze uko niho rero uyu mugenzi wanje yabibonye naci ndamuzi ubu ndamwitse umugenzi kubera yaciye yumva igikorwa n'ingoga mbere urumva yarabibonye gusa aca arantelefona ko nari nashizeko inimero zanje aca arambwira ati ubu ibintu uriko urakora nivyo ndavuga ati ego nivyo ngo nyereka nkazohishikira nkabona ndavuga ati nukuri karibu rero no munsi niho yashoboye kuza zanye nukuri igiseke cyuzuye ndibaza sinzi ko mwakibonye hajya mu nzu
natangaye vraiment natangaye ndabibonye ndavuga ati kumbe aracari abantu bumva ibintu nk'ibi basi nce ndamuzana nibi rero ubona twagezeko kandi nanye muhezagire cyane vraiment kuri Kinobi nawe Kinobi dusangwa tuzikora umuririmbyi muri Master Music nawe watuzaniye iki abo cyane na bene bavuga ko iyo nkuru genda yumve namviye kwa Nelly arambwira ngene bimeze ndamubwira ati reka tujane namuherekeje aho yagiye gusoma ku gaseke turajana gushika no ngaha turanamire ntibari bazananye nibaza ko twaje gufasha umuvyeyi ibintu bitameze neza nibaza ko nabandi babibona ubuzima bayemwo nibaza ko twifuza ko yogira ubuzima bivanye n'abana afise akabaho n'umuvyeyi nibaza ko abari mu Burundi no mu mahanga bashobora kugira ico baterereye kugira ngo umuvyeyi wacu yigisha abana ego na cyane turaza kumena cover for hariya muri Master Music ndaza kanoti kare kugira tuzana kandi murabibona rero ko bimeze ndibaza twayaze byinshi twayaje ariko nimba ari cyo ufise uterera kubera ko utoterera ukiri muzima kuko twese turafise iyo tuja twese turafise iyo tuzoja ariko nimba ufise icyo uterera no mu mama kubera ko utomuterera ntujeyo harababa wabona ko bavuga ati ngo subirayo harababa ntusubireyo harababa sinzosubirayo kabisa sinzosubirayo kwe bakunzi ba Isaac TV n'izina ry'Imana ndabasavye kandi ndabubaha sana urazi kenshi utararangiza ofete nongera kandi ndabashimire namwebwe ko muri abantu ba mbere babibonye bati neri vraiment turahari tuze gufasha giko si cyambere cya gatatu kandi si ni cyanyuma mukoze ico kintu Imana ikibahezagire cyane ikindi nashaka gusaba aba diaspora batwumviriza cyane kuko je mvuze aba diaspora ndabazi aba diaspora baratanga kandi barafasha barafise n'umutima wo gufasha sinaba diaspora gusa n'abarundi aho bari hose arashobora kugira ikiro c'umuceri ibiro 2 akazana gufasha ego hama kindi naco nibaza yuko bashaka kuko sinzi ko afise nimero ya telefone boshobora kumuronderera ko atayifise naho ndibaza yuko Isaac yamishira ku nimero bashobora kuzo contact Isaac akashikiriza kaganuke unayafise ari ushobora kuvuga ati neri nate ndamuzi reka ndamwandikire candabaha contact za Mileye bagaca bavugana hama bagaca bashika ko jewe ndashikanye ibyo nkoze ni ibi bisigaye nzosigara kumukurikirana kugira amenye uko biriko biragenda ari ibindi gukora umuntu akabikora ego nico novuga ati ndabatumirira abantu bose bagira ico bakoze kuko bama babikoze sino bwa mbere ego nanje cyo nabasabye cyambere musenge muje ku mavi kugira musengera abantu nk'aba so wenyene kandi ntuzufashe umuntu umwe ngo nuko ari mutoyi wawe canke ngo nuko ari musaza wawe fasha abantu bose kuko Imana mu guhezagira ntirabango wafashije mutoyi wawe fasha abantu bose kuko turinga kubera twafashijwe nico gituma turingana kugira dufasha abandi rino jwi niryo nakoresheje canke nakoresheje no kamera twakoresheje no mikro kugira dushobore gushikana ubutumwa kure neri yaduhamagaye turamuherekeza na Mireye na Kinobi kuva muri Master Music nanje naje nka Star Boy behind camera kwari kumwe na Juma Jux niwe yatumye dushika hano nukuri ndabasavye ino interview ni wayibona vraiment ukayirengagiza kandi ufise uburyo ucora n'igihumbi urumva ko bagitanze muri rimikasha arakwira ibumba amajana hama baramuzana ahantu hameze neza cyane ubu unyararyama hajya horora kukamatera mama ubu uraryama nyene ukumva ufoba ni sawa ashimire kwanza babiko asha barakoze kweri kabisa Imana ibongera umugisha turababwira yuko n'imiryango icugure kugira bazana ibintu ego imiryango niyigurure kabisa bagume bahezagirwa Imana igume barongora ibahezagira kwene nuzorima agaceri azoguhikira akawirimira agaceri hama bagwa kanoti ego okay of course my name is Star Boy kuri mikoza Isaac TV behind camera kwari kumwe na Juma Jux kwa matubikora neza cyane gose ko biri kose tukuzaniye kino kiganiro cyangwa tukuzaniye no masanamu kugira ugira icyo ukoze nimbara amasengesho umusengero no mu mama ndetse nabandi bafise ibibazo bitandukanye ubuza amafaranga terera amasengesho nico kintu cyambere no mu gutanga amafaranga umanza gusenga Imana turakoze ko ndonkeje kino reka ngire icyo mfashije no mu mama senga kwanza hama icyo ukora ugikore mu nyuma amazina yiwanje ni Star Boy ninje ndako ndagerageza kuyaga namwe ino image irengagije ntuvuge n'igisabisho basi usengere no mu mama
uzoba ukoze icyaha gusa Imana ikubabarira uko biri kose twese turi hano ku bwanyu namwe muri hano muri ngaho onye ku bwacu reka ndabasezere nongera ndababwira mugira aho muba mwubahwe n'akazi kanyu kagende neza Imana ibahezagira mu bikorwa byanyu vya misi yose nuno mu mama no mwana yibungenze ndiko ndumva mu misi ya vuba ashobora kuza ngwimbanye ngwibaye nini nguratangura kumva ka bebe ubona kari mukuza kari mukuza vuba asha kari mukuza nagasore nagahungu yego reka ndabasezere bye Isaac TV. Oh.